bakunzi ba Star TV imana ibaherezagire cyane. My name is Starboy the Chief, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town ubeshi, umukozi wo mu nzu, Mr. Fasha warafashije, Mr. I don't care. I love support everybody in our country, love you too. If you love me, if you don't, I don't care for that. Support my job, only my job. So dushyigikire ibyo wacu, ariko kandi uno mwanya mubona hano neza na neza ndi kuri Airport International Mercure Ndadaye, aho tuje guherekeza King Satura, King Sabi, King of Buja Piano, neza na neza aho agiye mu gihugu cy'Ububirigi, Belgium, cyangwa Belgique, cyangwa mu Babirigi hariya novuga ko ari nk'abaturanyi cyane, kubera ko hari abarundi benshi bari hariya, hari abarundi mu murindiriye, hari abarundi mu murindiranye gishika, hari abarundi muzoza gusapotinga umurundi mugenzi wanyu, kubera ko ari umurundi aje kubateramisha mwishimane. So ni tariki 8 neza na neza hano bita Sharirwa, ngani Sharirwa ngaho muri Belgium, tariki 8 November, nibaza ko ariho azobateramisha igiteramo kidasanzwe. So turamutegereje cyangwa turamurindiriye, anytime aratugwamwo. Nibaza ko hari message kanaka agira abashikirize, hari message kanaka agira abahe, ari no mpamvu naje nka Star TV cyangwa Starboy the Chief kugira iyo message agira abashikirize abari muri Belgique cyane abari hano basigaye hano. Hari message nyinshi akunda gutanga uriya musaza, kumbure muraza kumenya byinshi bitandukanye inyuma ya kamera, ariko kandi turi kumwe na Evis Photography niwe ariko aradufasha amasanamu kugira ishire kugenda neza cyane. Nibaza ko murahari kugira mudushigikire, nako turi hari kugira tubazanire kuba bitandukanye. Kora sabonere kugira ukomeze gushigikira kuba bica kuri Star TV n'urukundo rwinshi cyane nubwo twifuza nta bindi. Thank you. Tatura mabafu n'amabuye tora makije bro mahoro. Ego uyu munsi abantu sinamesha makuru babaye benshi gwe cindoge Mercure Ndadaye baje kugushigikira no gukoreka yuko udatamba wirorera mu gushigikira gwa kidasanzwe ugiyemwo i Burayi. Ibikorwa mugiyemwo i Burayi bigiye gufasha iki umuzika wano iwacu? Bon kubganje kwanza kuri jewe na niterambere ryanje, hama ibindi nubaye ko uririmbye je ndirimbira mu Burundi. Usansimye canke yindi harabaho ikintu. Ego pasika abarundi bari hariya n'abazungu bari hariya bamenye Burundi. Ego muri yo misi heze Sabi n'umwe maririmbye yari yifuza cyane mu kutisesagura cyane mukuri biteramo byinshi, ariko kuri no curo Sabi agiye kuhasho abanyaburaya bikwiriye. Niki kintu Sabi yo bararonse canke barabonye kigatuma hindura iyo shingaro yore yari ihaye na mademande menshi, ama booking menshi. Nafuye kuvuga ko ngo nzogenda mu booking aca abantu menshi kuvuga ngo nakivuga ati reka ngire 3 mois canke 2 mois. Ego amezi atatu kuri Sabi na mezi atari make, mu gihe Sabi nyine ubwiyo akubwira ati ngiyo nateye ni mutera acacane ku maposta akunda gukora ku mbuga ziwe. Umuziki w'u Burundi tugiye gusigara twirebanga gasha, mbega ugiye kudusigira iki? Ejo ndabaturisa ikintu kimwe gishasha cyitwa machine. Get ready. Ego Sabi nimwe mu bantu kuri trend canke ku nkuru zituma aguma amenyekana arafata ya mbere. ndifuza yuko leta y'u Burundi uyiha ubutumwa na cyane cyane nk'umaririmbyi bagiye korera amafaranga mva makungu.
leta ibona iki leta yumvike kuri no rugendo kwa Sadbi abandanye badushigikira cyane kandi badushoboze birashoboka. Igiteramo cya mbere twari twiteze ko Sadbi agiye gukora agiye guteramisha abari mu Bubirigi ni cyabaye ariko cungururiwe uwundi munsi nubwo abantu bagiye baravuga ati kumbure bwari ubesha ariko twarahawe amatariki y'ico kindi giteramo cya Kosi kizoba ku mwaka uza. Inyuma y'igiteramo ugiye gukora muri Belgique hoba hari ikindi giteramo Sadbi azogaragaramo kumbure abarundi ariko baratwumviriza babe magana. Lyon hafi ya Belgique ari Lyon tariki 15 29 kandi zoba ndi kuri Bruxelles Blue parce que aho ngiye no mwanya giye kuririmbira Charleroi. So get ready aho ngaho ama Hanover Germany le 20 z'ukwezi kwa 12 turi kumwe cyane. Yego Sadbi warigeze kubukora ico twita festival Sweden ndetse turabona ko Sadbi hari urwego kanaka ari karagirako ndetse turabona ko wahuye n'abarinzi batandukanye muri rugendo Sadbi agiye kumara amezi 3 mu bihugu bya Buraya mbega hari kidasanzwe tugiye kwita kuri Sadbi na cyane ku makolabo n'abandi barinzi bari international. Yes ibintu bimeze neza kandi birapanze artistiquement gahunda yanje imeze neza guhereza umwaka no gutanga umwaka. Ikijanye na bimama twi naco tukivuge gute bimama twi bagize ndavuga amasanamu indirimbo yitwa bimama amasanamu y'indirimbo toko iburaya upopoze. Sadbi uyu munsi urafasha rutemikirere werekeza mu bihugu byo hanze ejo ufise ikintu gishasha ugiye kuzorekura ariko urafasha urugendo abantu bavyite bitegurire gute indirimbo ugiye gusohora ejo bitegurire neza bayumvirize vibing because ni vibe very different kunya na jisise mu gukora umuziki uri mu zamakongo uri mu ndimi zitandukanye. Kandi congratulations ku ndirimbo umuntu yakwije umuriyoni w'abantu bamaze kuyinje ndabirengeye. Yego Sadbi twifuza urugendo rwiza turifuza neza yuko igihugu cacu ciza cy'u Burundi giye kwishimira ku rugendo Sadbi agiye gufata agiye kutuzana amafaranga mva makungu kugira natwe batoya canke abasize ngaha bashikigwe aba producers bashikigwe ndetse n'aba videographer bashikigwe twese mwamenyesha mako dushikigwe bivanye n'umusaruro Sadbi bazobakuye ini Elimi Media ndetse n'urugendo rwa Sadbi rudasanzwe tumereke cyane ko ni Sadbi yagiye wenyene gatumureka agende umwanya uragiye kumure abakunzi ba Gatatu urumva yuko Sadbi biteguriye windirimbo ejo ku munsi wa gatanu afise indirimbo iri ku izina ya mashini iyo ndirimbo abona ku munsi w'ejo abantu barindiranye